Amani nukuri tubabarire twishinze kukwicisha amajambo tukubaza ingene umuryango wawe umeze twibagiye kukubaza ico ufata madamu ariko naho mwakire umubaza ico ufata ndashufatiye ya hano kimwe nk'amazi yonyene uri muri jeni niyo numva shaka okay nta kibazo ndakuzana hama nongeye kubihanganisha no kuri ku ruhombo rwabaye twese kwadukozeko ego no kuri mukomeze kwihangana nibaza yuko ibintu bizogenda neza murakoze kutwihanganisha ivyo navyo biba bigomba kunyuramo kuko turi mu isi niko biba bigomba kugenda yego nivyo imana ni inkuru ndazira bibona bizogenda neza kizi tugikomeye tugishima twese ndazi tuzoba hafi yego mamani n'amakuru y'imizi neza kweri turashima imana ndakubona kweri hama numvise ivyabaye kore sana kandi ukomeze wihangana hamese niko bimeze twese basaha twaca turengana nyine nk'ibyo kimwe gusa usenge imana natwe tugusengere shiri tuzomusengere kugira twama twabikoze na cyane cyane kugira imana igukomereza umutima iguhe kwihangana basi imana itabidufashije nyine twogishoboza nk'abana b'abantu ariko natwe turakuba hafi twarakivuganye n'umutware wanje ndavyibaza ko nta kibazo na gitoya ndibaza nawe urabyishimiye nta kibazo madamu nta ngorane ndibaza ni sawa cyane rwose tuzomube hafi uko nyine hamwe isi niko bimeze ejo n'uyu uyu munsi natwe nta ngorane sawa mutware wanjye urakoze cyane sawa aho rero mamani ni ukuri wumva amahoro ututse niko bimeze sha nshuti yanjye tuzokuba hafi tutakubaye hafi sikizimana nayo izobiri hafi yawe nta bindi usigaye n'inyongera nshuti yanjye sawa sawa uhetsagirwe rero hama ndabashimiye cyane ngene mutwitaho mukadukurikirana mu bibazo byose twaciyemo no kuri mwatubaye hafi ndabibashimiye cyane hama ikintu c'ingenzi cari kinzanye ngaha papa Buka warakoze cyane kunyitaho hama murabona ijya kampani umugabo wanje yakoreramo yuko jewe kenshi ntahaboneka cyane ntibinyorohera rwose nagomba kubasaba muzoze muradufasha nta kibazo na gitoya shira rikora byumva ndavuga nagomba muzoze muradufasha nimwe twashaka muzoze murabidufasha kubikontorora ego hama nivyo vyari binzanye sinzi ko mwonyemerera ko muzoza murabinkurikiranira kuko nta bandi mfise no kwitura atari mwebwe mubinyemereye muba mukoze cane mfata byinshi novuga ndarengewe gusa kuba mwatwiyumviriye ko nuko mwagize neza ego papanike ni inshuti yanje kuva mu bwana kuva agishinga uruganda twari kumwe namubaye hafi niyo mpamvu kunsabye yuko no gukurikiranira rujya ruganda nukuri ndumva no kwankira ego kuko nanje sinaryoherwa mbona turiko dusubira inyuma kuko naje nihonzeye agafu k'abana ego nukuri ndabikwemereye cyane wumva amahoro nzobikora kandi uzonezerwa nzobikora n'umutima wanje wose ndabizi na madama azobimfashamo kese umudamu mwiza cyane je nzobikora nukuri wumva amahoro bizi ko ndabona mwiza nta kibazo wumva amahoro cyane turabigufasha utubona nko kumego turababira ariko turi umuntu umwe nukuri wumva amahoro turabigufasha umutima wiwe niwe wanje wumva amahoro cyane oya ntegerezwa kubikora n'umutima wanje wose kandi ikindi ciza nuko abashoramari bose
ndabazi turazinanye n'abagenzi nukuvuga uruganda ruri mu minwe myiza vraiment ntugire ikibazo kandi murakoze cyane murakoze rwose sawa sawa ndabashimiye Sheri karibu rero tuganire. Madame ndumva umunezero sinokwicara ndumva ntokwicara. Tazinanje ndumvayo. Urabyumva? Ngira we ndavyumva. Ndi mu ndoto. Nanjye sindatora. Mbwira ko ndi mu ndoto. Basi mama nikavuye ngaha cyane. Umva Sheri sindatora ubwenge. Umva ico kintu. Oya tuza. Ntiwapfusara kubera umunezero. Aha nanje numva narengewe basi. Madame, abantu bahora bavuga ngo ndagufashe neza. Ngiye kugufata neza. Nagate. Foi? Ego? Zivuga izo ncure. Foi? Oya navyo ndashama. Uranyise. Sivyo Umva uno musi. Navyo kunywa bya bindi nahoranywa by'amakura. Ukuri. Urondera ahantu bagurisha 20. Uracumva ico numvuga 20 izimvye. Basa narengewe. No musini party. Narengewe. Tusokera yesheri basi. Igenda gute? Ngira nje basanumva. Sinzi kubasi ukunda byo. Umva norira. Umva byo genda gute? Umva norira kubera umunetse. Sheri basi sindavyumva. Ngira nyene ijambo nk'umugabo mu rugo. Kugira nyene nanje mvyibuye nyene neza na neza. Ndaguteza amatwi rero. Sheri fise umunezero udasanzwe. Izi nizo ndoto namanye mfise kuva kera. Kabisa. Sheri. Basi ndajewe nyene ukuru ndagere aho yabwira. Ubanza ubabwire babage ya nkoko. Tujye. Ubanza ubabwire babage ya nkoko. Tujye tunwe dufurahe. Sheri. Aha numva cyo. Kuva papa nika kiri muzima. Uzi ko namye ndabipanga kugira ndabingene no mwambura rujya ruganda bikara. Ujye mu mutwe byariyo. Ubu biroroshe. Ubu burya wewe wavyumvira. Ubu ni nko kunywa kayi ko mu gitondo naho nyine. Jero nahora nibaza impamvu. Ubuzime ukuntu buzotuga buduge byancanga. Ubu rero urabona ko Imana ivyorohejesha. Mama ugiye kugira ifreshe. Kare sibintu. Shira ku mwanya. Nishime. Sheri. Tutembere. Sheri tuje mu cyumba kuko sinumva ibintu tuvuga ni byinshi sheri. Aguruka mutware wanje tugende. Madame kumeze uyu. Ngo ndyohewe. Shakira ari kibazo nuko mengo washavuye. Ngo mwanganishije n'umusozi. Cyo guvigene imbanda twenga nabi. Nego twenga nibibi. Nego birakubereye. Kumbe. Izo cyo washatse. Ndakumvise. Okay. Sheri, kamanze ndekane na telefone kwanza. Jani turi cyane mbona gutwara. Oya nyine abitse. Hama Sheri. Urabibona rero ahantu uri. Iyi ni surprise nari naguteguriye. Ahantu urahabona izi ntebe. Ngira wahabonye. Urabona ko ntitukiba muri wa mwo. Iyi mani tegerezwa guhindura. Kina nakubwiye Sheri, jewe nkironka ijya opportunity yonyene. Aha nibindi biracatsa. Nguti biracatsa. Biracatsa. Zibona nibike biracatsa. Wenda nakubwiye. Mutwenga twigashi. Ndaryohewe. Mbona madama saguca. Ibintu navyo vyagutoza. None wanjaburiye neza. Sheri ugiye kwamika. Jeffrey. Ari ntarabona. Nikuri. Nyita kingi. Kingi wanje. Nawe kwine. Ego. Iyo nsoma nagusekura. Nishari wari kumwe? Nagufise ko uburenganzira ijana kwijana. Ubaza nagukobeta. Nitwenge. Kwanza Kandi wowe warufite ubwoba. Oya, nta na kimwe. Kwanza Fredari.
sinzi aho yarakurikiye gato gusa Miss Jessigaye muhamagare ari umusore ishimwe ubu dufite abasore twe ntitwabaye abasore ntitwarenga muhamagare murabe nyarutsa murabe sawa shira gutaye ko mutazi nani wankumbu yanzunge kwa wankumbu araje Freddy ngo papa muvugane kiko hembe gato yica ngiye kuraba gute ndarinjyana musore waje yakunze Madame ndakubwira ibintu byo kuguma umudekesha je sindabikeneye ni fura yaje witonde ukangukana umeranye n'umuhungu wanje Mino misi ibintu bawambaye oya papa ari muhira reka ningiye mishatsi n'ibisokoza akazi ntaki Okay nta kibazo umeze neza ariko meze neza kweli ndashimye meze neza tiro reka ninjyana uri imbere ya papa wumviriza mwana wanje tugeze ukiruhuka Voilà. twakubona gukumbuye kanangaye kaje mu ngari none ubisa gerageza mwana wanje ube muri mundu nyene uri imbere ya papa wawe nigana we hari itatunganyije Ninga kana kwa babo mwebwe Imana wewe reka papa arabikora basi nyene birancanga hari ibyo basi nkora ngasanga nyene hari icyo nibakiye ariko ndagukundura Mwebwe byari bikino kara kantu nyene kavuye kwikufrera ibisanzwe reka bacha chagara kana niki gihugu cyane wewe ngo ufite inyibuzo heraryari we nona uri umusore ubu asi ndiko ndafite keze kurongora singa ndafite gusa basuri mu muryango abantu bose ngomba kwisanzura ubugeze yaho worongora ilifo kwifata nk'umuntu ukabaseriye niyo mpamvu nagwamagaye ngaha ibintu by'imitani tubanze tubishire hariya uravyumva cyane ndaba uranti oya kubabu okay urabona rero Fred niwe muhungu mfise kandi nizeye urabona intambwe je maze gushikako ntivyizanye twakoresheje ingufu dukoresha ubwenge icambere hakora mu mutwe ibintu rero byo kuguma udehambira wirirwa ku ruhande rwa mama wawe bihagarara ndiga papa kwirwa ngaha si ndiga ndashimba shaka kwirwa ngaha nuko nyine ntaco ntakazi afise naje kwirwa ngaha okay niyo mpamvu ndiko ndakubwira banze untega amatwi kandi kizire kuza urancira mu njana nibona ubwanwa bwakuze burya mu kintu urashara umwana kuri jewe ibyo benda bizi okay ndaza akazi nkuru akazi urabona aho dusigaye tu mbega utambwiye harakunezere iyi cyane kare nabona ko ahantu ngaha riga hano ubona yuko umuntu aje kundanda mu bwira ati yego karibu muhira mbona atitisa niyo mpamvu rero ntibyizanye nabikubwiye ubwa mbere niyo mpamvu wa muhungu urakuze urabona ikampani nkoramo urya ruganda yego abona niko rwatumye tuba uko turu ni inshingano zanje kurukutsa kandi urabona ruri mu maboko y'iwanje ariko nk'umugabo urazi ko ntogira indoto zimwe mfise ibindi ngomba gukora niyo mpamvu nagwambaye ngaha kugira wewe usubire mu kibanza narimo muri rurya ruganda banza urindire kuryoherwa si ibintu ugiye ngo ugiye gukiniramo bisaba ingufu n'ubwenge mfise urundi ruganda nanje ngomba ntangutse niyo mpamvu ndaguhaye rurya ngomba ndagushire mu biganza vy'iwawe muhungu wanje ndagukunda ariko ndagusavye ndagusavye ntuze wigere umaramaza mushire hasi uri umuhungu wanje ariko niwamaramaza nzoguca nzonakuvuma
ariko ndabiguhaye kuko ndakwizeye. Okay, nibaza rero urabyumvise, ugende wewe wiprepare wewe nyine ibyo ushoboye. Ejo cyo tuzinduka tujana ndagupresente abandi bakozi bakumenye, ndababwire ko ari ugiye kuba CEO wawe. Birumvikana? Yego cyane. Madame, umuhungu urumva inshingano ndamuhaye zirakomeye. Ibintu byo kumudekesha bihagarara. Uravyumva? Ndabizi kwa kumvira cyane ku nsumvu ko je tubonana na gake, wowe tugiye kubonana na gake, ndamugushize mu biganza. Ukuri mwereje. Impanuro zose uzimuhe zikenewe. Ukuri ndavyumva vuga rimwe mumva kiyeje. Hari ibintu ngize imisi nsigaye numva kumwana kubera abona ubuzima bwatanguye kuryoha, sigaye yitwara nabi. Yagutse. Umube hafi. Nandi majambo nkeneye kumva, umube hafi. Ejo witegure. Bano kwinana kimwe je ndizeye neza yuko imuzagera neza. Sindiga ndavuga yishe. Ndakwizeye. Ufisuri ifura yanje. Nendo bizi no nane kiriga nakamba. Ndumvira papa wawe ndakwingiye. Ndamumvira cyane gose kandi nane nabizi no sinomusuzugura. Kandi urumva kweretse urwo ruganda ntibizoce bisipoza yuko uzoca ugenda fatane n'abakobwa bariyana bari usanze zitunganyije wawe. Kwica kintu cyo ntanyizeye. Ivyo ngira arabizi. Kwica ngira kwica uriya zurabizi. Ntabwo ndakuza. Cyumunsi narizonde kandi atanyana. Kabizi yuko ari ntigeze no gute. Bizi yuko ari ndakwinda kwizeye. Ndakwizeye cyane. Ariko uzurumvira so wawe. Nana kimwe bizi cyane nabwo. Sizo bitasi. Sawa rero igihe muzora Fahama. Okay. Bien. Sigarane na mama. Ari mu tumba tukana. amakuru y'ibizimi ameze neza ko wari waraduhebye byagenze gute neza kuri myiza neza genda kubona mana warabyibushe nari ndabakumbuye warabyibushe karibu si cyane ariko karibu bwira neza ukuntu bimeze karibu Meshake Meshake Sabe mabuje narembo. Kugango nako kukarana amatwi yako ntiyumva. Mabuje narembo. Nari mu gikorwa twishira. Muri aho ibikorwa twariyesha gushijana hariya. Twariyesha gushijana mu cyumba cy'abashitsi. Mabuje. Amaneze mvuge amatwi me wayije. Ukure hani ko n'amatwi yameze. Wandamukira mutsura. Umeze neza. Genda. Ndagiye mabuje ndagiye. Makuru y'imisi rero. Nimete ko tsarageranje cyane nyene yapatse. Nuburi kumva ukuntu bazitura namagaye. Nemeze guterera. Ni sawa? Namwe muri aho. Kari kurateka susa neza sha. Birasanzwe. Uzuki. Nanutse ibyo hari ibyo warya. Nimwe yagize neza sha. Amadiaspora yagize neza. birasanzwe. Uyu uratagaze basi. Merci ariko. Ndabigutuye n'amakuru y'imisi myiza. Ni meza turashima. Bishesha gutema. Mbega Fred ari hehe ko tambona? Ndamuheruka kera?
naryasha bari ku kazi ariko nk'ubu isaha ziwe ziri hafi mu kanyuzo woza ubona ashitse kandi baza umwaruka kera iyo bica hose ariko bari mu gushika ndavyibaza sawa reka tumurindire nta kibazo ariko ndibaza ntuzosubira inyuma vuba zobura amaze ngaha basi n'igihe na gito oya nta kibazo ngira nzomara nk'amezi ane gutyo cyangwa atanu gutyo n'imiburi ngira nuko nta kibazo karibu zisanze merci kandi kunyakira karibu cyane karibu Mimi. uraho Cyane gose. meze neza ni meza ndagukumbuye ntabwo ntagaze Iyo ngeso mwikora yo kugira ngo. ngeso yiki Izo freshe. uwo twagumye tukurindiriye Ma. Tezero Bitari bambwiye. karibu mwana wanje narinzi yuko ndabikubwira ushitse karibu Ntazi umuntu nkamwike nambwire kwe. kazi kagenze neza ariko Yego unufuri byagenda neza ndashima yego Imana kandi. ikunzaniye amahoro Cyane gose. Ngaca sanga n'umushitsi wake. wowe yaje bitezawe rero Cyane gose. aha ndagutegereje harashe Namushiso. Oh Mimi. No musipeli. no mushiki nanje cyakora ntabawe Mbese ahubwo niwe hagire warihe. nari muri Dubai Aha niyo mpamvu ndayo. namusigira ikibazo Yari umwana uno musikiri no Mwana muvyara. Singora nabizi mama nabizi. singorane Ndiyaza Urabona ko yatangaza. Eh nandi na. namusimira neza Uno munsi no kuzitabura na mari. nta kibazo frère mahera ni meza amafaranga arahari Urabona? Mafuri misire. meza no telefone yanjye yazimye ndi mu nzira na mama yabonye shika Kai naza no kumvugisha ke. kera wabura umuntu umuntu Ndabizi neza yuko nta Ubona mvuga tudo. yobwina kandi Dubai ngasuye kuza ramvugisha. ya none we uri umuntu wanje Urambonye. Urambonye. none kaje ndagukeneye Uheru. mukumburanye mwe mwari mukumburanye je ndabibona Cyane. mbwira none Fred ucumusohokanira hehe Uno munsi ujya ma diaspora ye. anyereka akabare Uno munsi keza namurika akabare hama twicare akora. muce mujya ama diaspora wagu none usigara ngaha oya ntivyokunda Turajana. Ahubwo reka umuntu aca kwakwa yani. nta kibazo kwera nyene yitegure hama dusimbire kwibarabara gato soko Entreta mama sawa nuzenya bashani leta muri ntuze muri igashira hamwe Right City bajya barishe gusa basigaye 2 miliyoni nizo zasigaye bataragira hamwe no muri twumve kwanza gwe weekend cusoma byose hamaza kugira za kumbwira nta kibazo kandi naitinaja washyize kuri konti okay tagitse neza ukora nk'abantu baciye ubwenge umuhungu wawe ndamwizeye imfura yanjye n'inzo reka twigumirane na mimi abarazi kangere ndabivyo mba ndatunga abaraza nizo zawadi ya jazani Dubai zirahari mwana wawe Dubai kabisa zirahari kabisa zirahari ndabibona kweli zongere tujanye nawe wasiga amatungo ari hano Yego nicoko niwo vyokunda kabisa gupfa ngaha nicokunda kweli nzopfira je nzoza ndigira nyene nigarukira nzosogera ryari nzomara nk'amezi 5 gutyo Simbu mpaka tuzoba tubanye ari sawa ndibazo kumaga nino jahan uri ngaha arandana nogenda kasatsi bagira ubwa mbere ko atakawaguma uri nzohaguma wambonye shana akuze nakubonye nyene ana kibazo twitegure rero sawa okay